Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yakiriye Dr Richmond Tiemoko yaserukira ikigo kijeje gufasha abakenyezi no kwitaho ugwaruka mu bijanye no kwitunganiriza kazoza ari nako yaraje no kumusezera kuko ikiringo ciwe cari caheze. Yakiriye kandi umupfasoni Marie Margaret Morena ajejwe ikigo kijeje gutuza no kugwanya indwara ya sida arico onisida nkuko tubishikirizwa na Girukwishaka Bosco umunyamabanga shingwa bikorwa muri OPDD Burundi. Umutambukanyi mukuru w'igihugu yakiriye urongoye ishirahamwe kubakunya mu Burundi akaba yaraje kumumenyesha ko ikiringo ciwe cyo kurongora iryo shirahamwe mu Burundi cyarangiye yagiye kurangurira ayo mabanga mu kindi gihugu arico gihugu ca Benin. Muri ico kiyago rero yaboneyeho akaryo ko gukenguruka ingene bakoranye n'ibiro vy'umutambukanyi mukuru w'igihugu arakenguruka cane ku bikorwa vyaho yitanze cane kubijanye no gusubiza agateka abakenyezi barwaye indwara yo mu kigo aho yafashe ya mbere kuva mu mwaka w'2020 ari muri ayo mabanga mu gushigikira ikigo gisanzwe cakira abo bakenyezi mu gucagura ndetse no mu kubishigikira mu bindi. Akaba rero yamukeje cyane kandi amutera intege ko yobandanya n'icyo gikorwa ciza cyane. Yanagarutse no ku bindi bikorwa akora cyane cyane ku vyerekeye ugwaruka kuruhimiriza bijanye n'ingene bwo kwifata mu gutegura akazoza kabo keza mu bijanye n'imyifato musanzwe muzi ishobora gusamaza ugwaruka mu kuja mu bijanye n'ubuhungu canke ibindi vyobasamaza. Mu majambo make rero nivyo bashoboye kuganira n'icubazo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba nawe nyene yamukenguruka ingene bakoranye n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akamwipfuriza n'amabanga meza mu bikorwa vyo kubandanya. Yakiriye kandi usanzwe aheruka kwizerwa akagenywa kurongora igisata ca onisida kijejwe gutuza no kurwanya indwara ya sida ngaha mu Burundi. Akaba wahora akirongoye ngaha mu Burundi akaba yarahejeje ikiringo ciwe yari yaramaze kugenda. Akaryo rero keza ko kugira bashobore kumenyana hanyuma yongere agaragaze ni icifuzo c'uko bobandanya bakorana neza kuko yemeje ko yasanze abamwitangiye bakorana neza n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akifuza rero yuko ivyo bikorwa vyobandanya neza. Baganiriye rero ku bikorwa bisanzwe birangurwa muri Fondation Bonne Action Mugiraneza asanzwe arongoye. Baraganira ingene nabo nyine bobandanya baterera kugira bitere intambwe. Baraganira kandi n'ibikorwa bisanzwe birangurwa muri OPDD Burundi mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ujejwe iterambere aho harangurirwamo cyane cyane n'imigambi y'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika y'Opedate. Muri ivyo rero ikintu nyamukuru yagarutse ko yasavye ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yobandanya afashamo cane nikijanye no kurwanya mu bijanye n'umugera wa sida ingene abakenyezi batobandanya bandukiza abana bavuka umugera wa sida kuko nkuko mwabikurikiranye Uburundi hano muri Afrika ndetse dufasha no mu karere ko hagati no mu buseruko bwabaye ubwa mbere bwashoboye gushika ku biharuro amakungu yihaye mu kurwanya ikiza ca sida. Ariko dusanga ku bijanye n'abandura umugera wa sida bashasha
ibice hafi 40% by'abandura umugera mu gihugu cy'u Burundi bari n'abana bari hagati y'imyaka bakivuka gushika ku myaka 4. Bikagaragara rero yuko haba habaye ikibazo ku bavyeyi babo kumbure bataba bapimishije imbanyi umugera wa sida igihe bibungenze ngo bace ku muti canke ngo bakingire abana igihe baba bamaze kuvuka. Ivyo rero akaba yasavye nyene cyo bari Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko yogerageza kubandanya afasha agashiramo ingufu kugira naho haragahatse dushobore naho nyene gushika ku biharuro bishije. Tworangiza tubamenyesha ko Dr Richmond Tiemoko yamuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire arangije ikiringo ciwe amaze imyaka 2 kuva mu mwaka wa 2020.